ubu naho ni mu nkundire duha ikaze Archbishop Timothy Dorin na Revera Franklin Graham baze badufashe igisabisho muri bino birori. Ndabasabe muhaguruke mu kubakira. Nimwisigireho mumenye ko ari jewe Imana, nzoshigwa hejuru mu mahanga, nzoshigwa hejuru mw'isi. Dusenge. Twibuka General Washington afukamye ku mavi, twibuke Abraham Lincoln mu kiringo ciwe ca kabiri cyo gutwara Amerika, n'ubushizi bw'amanga bwiwe bwose Imana yari yaraduhaye ngo tubone umuco. Twibuka impanuro General George Patton yahaye abasirikare igihe yagomba atangura urugamba, avuga ati senga, senga uri kuragwana, senga uri wenyene, senga uri kumwe n'abandi, senga ku mutaga, senga mwijoro. Tugerageje kwibuka Revera Martin Luther King aho yavuga ati atamana kigoro kacu ko kabaye ubusa. Twebwe abanyagihugu b'iki gihugu twahawe n'Imana, twarahezagiwe cane, duciye bugufi, turemera yuko ivyizigiro vyacu biri mu Mana. Mana kuri uno munsi w'ibirori vy'ukurahira kwa Donald Trump, umuryango wiwe n'abahanuzi biwe, kabine yiwe, icegera ciwe, nk'uko imigisha yabaye kuri Joseph Biden, ku basirikare bacu, kuri twebwe twese twari dufise ivyizigiro vyo kubona uno munsi, kubona bino birori. Ntitworeka kwisunga iri jambo ryo muri Bibiliya umuperezida aja kurahira, aja kwishimikiza ahagati iyo Bibiliya nyene mu biganza. Twese twosenga tuvuga duti Mana duha ubwenge nka bumwe wa Salomo igihe yaratanguye amabanga yiwe yo kurongora igihugu. Mana y'abasogokuru wahaye umuntu ubwenge kugira ngo ashobore kurongora ivyaremwe, kabirongora mu butungane no mu kuri. Turagusavye ngo uhe ubwenge umurongozi wacu. Urazi ko ari umusuku wawe afise intege nke muri ubuzima, atarose ubwenge buvuye iwawe Mana nzima, nta kintu na kimwe yoshobora. Turagusavye rero Mana nzima ngo umurungikire ubwenge buvuye iwawe kugira ngo amenye ishaka ryawe. Mana hezagira Amerika. Mana turagusavye ngo hezagira intambwe zose. Uri Imana twizera, uriho kandi uzokwamaho ibihe byose. Amina. Ubu naho reka twumvirize Revera Franklin Graham. Ibirori birabandanya, reka twumvirize igisabisho naco. Nyakubahwa mukuru w'igihugu, mu myaka 4 iheze sinkekeranya waraciye mu bihe vy'umwijima, ariko raba ivy'Imana ikoze. Turatazira Imana tuyiha icubahiro. Nivyo kabisa, abantu barabimenye barakomya amashi. Reka dusenge. Mana yacu warahezagiye igihugu cacu, kandi ijambo ryawe rivuga ngo arahezagiwe amahanga yemera yuko uri Imana yayo. Nk'uko umuhanuzi Daniel yasenze ati Imana iragahezagirwa ibihe byose, nk'uko yavuga mu isengesho ryiwe ati Imana irakomeye ihindura ibihe, nikuraho abami igashiraho abandi, nitanga ubwenge ku bantu bakaba abanyabwenge, nitanga ubumenyi ku badatahura. Data uno munsi aho Trump aza gusubira kurongora kino gihugu, turi imbere yawe kugira ngo tugushimire wewe Mana yacu. Mana igihe abansi ba Donald Trump bari bazi yuko ubuzima bwiwe burangiye, wewe nyene niwe wamuzigamiye ubuzima bwiwe, niwe wamuhagurukije mu nkomezi ukoresheje ukuboko kwawe kw'inkomezi. Turasengeye Perezida Trump, ba mu mpande ziwe zose mukingire, muhe ubwenge buvuye kuri wewe, reka zabera umuhezagiro ayandi mahanga. Turasavye ngo urinde n'umutambukanyi wiwe Marenia. Shimiye kubwiza kukwitangira kino gihugu, tukagushimira ko ivyo atavyerekira ihanga ryacu gusa, ahubwo avyerekana yandi mahanga.
turagushimiye kubw'icegera c'umukuru w'igihugu JD Vance n'umuryango wiwe. Reka babe inguvu za Perezida Trump, bahagararane nawe nk'uko Aroni yahagararanye na Mose urugamba rushushe, nk'uko umuhanuzi Samweli yibukije abanyisirayeli ko ari wewe wabakuye muri Egiputa. Aravuga ati mwebwe nimwihagararire nanje mpagararane namwe imbere y'Imana. Mana, natwe turahagaraye imbere yawe twibuka ibikomeye wakoreye igihugu cacu. Warakoze kukizigama, warakoze kugiha umwidegemvyo. Ivyo vyose tubirimwo. Turibuka ko tubwirizwa kuguhanga amaso yacu tuyashize kuri wewe. Dufashe Mana, imitima yacu yumva ijwi ryawe. Amerika itoshobora kuba igihangange tuguteye umugongo. Turagusavye ngo dufashe. Ibi vyose tubisenze mu izina ry'umwami w'abami, umwana wawe, umwana w'Imana, umucunguzi wacu, umurokozi wacu, Yesu Kristo. Amen. Bashinga ntaye bapfasoni, ubu naho mumfashe twakire ujejwe ubutungane arahize abarongozi bacu. Aha murabona yuko hatangura kurahira icegera c'umukuru w'igihugu yitwa JD Vance. Ategerezwa kurahira ari kumwe n'umuryango wiwe, ategerezwa kurahira afashe kuri Bibiliya, iyo nayo ibifiswe n'umutambukanyi wiwe. Voilà, murayibona arayifise mu maboko. Hajya Bibiliya n'igitabo gikomeye bantu b'Imana. Ndagusabe uduze ukuboko kwawe kw'iburyo usubiremo aya majambo mvuga. Jewe James Vance ndarahiye ko nzokwirikiza nkongera ngahagararira ibwirizwa shingiro rya Amerika, nkaririnda abansi b'inyuma canke b'indani, ko nzoba umwizigirwa hamwe no kwiyemeza. Ibi nkaba ndavyiyemeje atagahato kandi ataco nisigarije canke intumbero yo kwikurayo. Nkaba niyemeje ko nzokora ibikorwa vyose mu bwizigirwa, amabanga yose njejwe aya akaba ariyo ngiye kurangura. Uramfasha Mana. Sangwa amabanga mashasha nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu. Bashinga ntaye bapfasoni, ubu naho mumfashe twakire umukuru wa sentare nkuru arahize umukuru w'igihugu. Duza ukuboko kw'iburyo usubiremwo aya majambo. Jewe Donald Trump ndarahiye ko nzokwirikiza amategeko nk'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nkoresheje inguvu zanje zose nzokubahiriza nkingire ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimfashemwo Mana. Félicitations Monsieur le Président. Joe Biden ariko aramufelicita, abantu ariko baramufelicita, zamuzinga ngizo ziriko zirakubita vyabe. Mana yanje, Mana yanje. Ati madamu ndagushimiye cyane. Nuko rero naho ibirori birangiriye, mu nyuma tuzobashikiriza
ijambo yashikirije Amerika n'amakungu. Ntimwibagire kugira subscribe. Mwebwe mudasanzwe muri abone ku ishuri ry'abarundi bose, mwibuke kugira abone. Voilà, s'abone. Mufyonde kuri jeme, mufyonde no kuri kakazogera kugira ngo ikigwa cose dushizeko ntikize kibacike. Imana nibahezagire. Reka rero twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyatse. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.